ahubwo jewe ndashimira uyu muntu yazanye iyi televiziyo kuko yaragize iciyumviro gikomeye cyane. Igituma agize iciyumviro gikomeye ko jewe aho ngeze no munsi ndakuze mfise imyaka ikwiye, sindi umusore kandi sindi umusaza. Father, come and see the needy. Remember those that are suffering. Look at them with your kindness. They are on the ground. MUSIRI Champion TV. You are my champion. Bakunzi ba MUSIRI Champion TV turabaramukije tubahamwiriwe canke mwaramutse byose bivana naho mudukurikirana muherereye. Hama naganda bamenyeshe yuko uyu munsi tuza kuganira cyane ku munsi mukuru mpuza makungu wahariwe umukozi. Kuri micro muri kumwe na Belicia, nyuma ya kamera hari Sami. Ntimwibagire gufyonda subscribe, like, share, mudusigira na commentaire. Rero mubatumire dufise mugira mubabone n'abatwicaranye bagira batwidondore mushoye kumenya abaribo. Murakoze cyane. Mwaramutse. Nitwa NADIA Uwimana, abantu mukenyezi agendana ubumuga, ndongoye koperative y'uburimyi yitwa wahariwe imbere. Murakoze. Aha naho mu bafu bwanje nahone hari abandi batumire murabibona barashaka kutwidondora. Eko mwaramutse. Naje nitwa Nahimana Edi, nkaba ndi umuntu yikorera utwiwe, nkaba nkora umwuga wo gushushanya no gukora amatelefone. Murakoze. Jewe nkaba nitwa Bikorimana Deo, bakaba bantazira Bison kuko niryo zina abantu benshi bazi. Nkaba nkora muri Faithland Smile Again. Okay. Murakoze cyane. Nagira mpere kuri Madame Nadia. Murashobora kutubwira mu ncamake kuvyerekeranye na koperative yanyu? Murakoze. Koperative yacu y'uburimyi twese ko wahariwe imbere, donc coopérative de femmes handicapées, twahise tera imbere. Ni koperative twiyumviriye hamwe n'abandi bakenyezi bagendana ubumuga, hama twayumviye tumaze kubona ikibazo gihari cerekeye n'akazi mu Burundi kugwaruka. Hama turavuga tuti uko biri kose ni twaguma twicaye atakintu turiko turakora, ifu yuko turondera ikintu kidusahiriza tugakora. Tuca turiyumvira yuko twogira koperative y'uburimyi, tuca koperative aho tugira uburimyi kameme. Tukavuga tuti iyo uri kurarima na cenca no ku Burundi bugi ahanini bubeshejeho n'ibiva mu burimyi, reka dukore ico gikorwa kugira ngo na cyane twinspire abandi abagendana ubumuga bashobora kubona yuko naho toba ufise akazi kanaka ukora muri leta cyangwa ahandi ushobora kwiyumvira ikindi kintu cyo guteza imbere. Okay. None muri koperative yanyu murabona umwimbu muronka? Est-ce muraronka amasoko? Bon, muri koperative yacu ntitumaze igihe kinini cyane, ariko ikintu dukora tugira uburimyi bw'umuceri. Turamaze ubu turiko turima isaison igira kabiri. Twarimye isaison ya mbere, hama isaison ya kabiri ntiturabona umwimbu wavuyemo, ariko nko kuri isaison yaheruka twaheruka kurimamwo twararonse umwimbu bivanye n'ingene ibihe byari bimeze, kubera bidependa n'ingene amazi yabonetse
turimira igihanga rero biravana n'ingene amazi yabonetse sinovuga ngo uyu mwaka umwimbu warabaye mwiza cyane ariko ntihari kuri twebwe nitwo kwiramanta kuko ntihari kuri koperative yacu gusa yari en general ku bari mu muceri. None amasoko yoyo eske muraronkera uyo mwimbu wanyu amasoko cyane? Umwimbu wacu turawuronkera isoko na cyane cyane yuko nabwiye yuko abarundi tukitwa n'uburimyi urumva ari ikintu cyo gufungura n'icyo bashaka kubura isoko. None hoba hariho umuntu ariko arabafata mu mugongo canke kubavugira haba mu kuronka amasoko abazana ayo masoko nyene canke? Oya unye kugeza ubu nta muntu twavuga ngo aratuvugira canke ngo aradushigikiye turacakoresha ingufu zacu kugira ngo turabe ingene twiteze imbere. nta muntu aradushigikira ariko gusa donc mvuze du côté financier ariko niveau technique turamaze kwegera amashirahamwe asanzwe akora ibintu bijanye n'uburimyi nka FIDA kugira ngo badutere intege batubwire les techniques zikoreshwa kugira ngo umuntu aronke uwundi umwimbu mwiza. Hama kandi urumva ahantu turimira n'igihanga rero haba hariho abandi bafisa amakoperative nk'ayo yo kurima ni ukuvuga turabegera tukabasaba impanuro nyene bakatubwira kuko ntitwari dusanzwe turi aba expert cyane mu by'uburimyi ariko nyene baratwenspira n'abandi. Okay. None wabona yuko buca twiziriza duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi. None mwebwe bivanye n'ibibazo bimwe bibashikira nko muri iyo koperative yanyu kuko niwo murimo cyane muriko murakora muri iyi minsi, ego niki mwosaba leta canke amakungu canke uriko arabakurikirana wese? Icyo twasaba leta cyo kimwe n'abariko baradukurikirana bwa mbere na mbere kuri leta nsanzwe muzi yuko leta yacu yangohaja cyane abantu bakora ibijyanye n'uburimyi barabyangohaja cyane na cyane abariko barakorera mu makoperative. Notera akamo rero leta yuko bwa mbere kutugendera kabone ibyo turiko turakora nk'abakenyezi bagendana ubumuga hama araho byoshika tukananirirwa leta ikaba ibizi iti abakenyezi bagendana ubumuga barakora ibi n'ibi bananirirwa aha bashoborera ngaha bakoresha ingufu zingana uku bakenera apu izi canke izi cyo kimwe rero n'abatwumviriza bari hanze y'igihugu ari abinvestisa mu bijyanye n'uburimyi nobatumira nabo nyine ku investisa mu burimyi bw'abagendana ubumuga na cyane cyane ko abagendana ubumuga kurima si ikintu kiba kitworohera cyane ariko ko abari besoin y'igihugu nk'uburimyi nk'igihugu gisanzwe kibeshejeho n'uburimyi nabo nyene bo kwinvestisa mu gukorana n'abagendana ubumuga mu gisata c'uburimyi gisanzwe kitanamenyerewe. Aho nyene mukira aho nyene muriko muravuga kwinvestisa eske dufate hariho nk'ubushobora gushaka kubaterera kugira mushike kure eske yo baronka kuri numero yihe canke mwoba mufise numero de compte? Mwoshaka kuduterera kugira ngo dutere imbere ashaka kudufata mu mugongo turafise numero de compte twuguriye muri CRDB murashaka kubona numero de compte aha munsi yego. Okay. Hama nta numero nk'umuntu yoshaka kubabona numero de telefone ni 79 550 746. Okay. Irakora kuri Eco Cash. Okay. Aho ni vyiza cyane kuvuga Eco Cash mashaka kurungika ubuntu zenya ubufasha bwanyu bwose kugira iyo koperative yabo ishobore
kubandanya yegera imbere. navuze yuko nsanze nkora ibintu byo gushushanya mu ntango na Jesse nabivuze musanze na ngendana ubumuga nkaba narize mu kigo c'abagendana ubumuga cigisha imyuga hanyuma ndiga umwuga wo gushushanya icyo kigo cyitwa CNRSP kiri kwijabe i Bujumbura hanyuma ibyo nize ndabikoze imyaka itari mike kuva muri mu myaka ya 90 gushika ubu ndacyakora icyo gikorwa cyo gushushanya hanyuma nuko tutari muri atelier turi muri studio yanyu mwikumbure ko narikuro byo bwo kubereka kumbura ibyo nshushanya mugabo ngira ngo muri biro turafise ako mwadushushanyirije akahasanzwe gahari n'utundi tuzoza mu nyuma hanyuma uwo mwuga rero ndawukorera ahanini muhira narifise ahantu hari atelier nakoreramo mugabo murazi mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu cyose mbere haraciyeho ibikorwa byo kubomora amazu yarenze imbibe z'agataka ka leta rero natwe aho twakorera naho nyine harabomowe muri ubwo buryo nicyo gituma muri kino gihe nkorera muhira aho mu Kamenge mu Mirango rero ibyo nkora ni ibyo nicyo kibazo mwarimu bagije okay murakoze ikindi naco none uburyo mukoresha muba mwaburonse byoroshe ego kuko gucapa harasabwa ibintu byinshi cyane gose ego mu bisanzwe murazi cyane cyane kuri twebwe abagendana ubumuga kenshi usanga ata mikoro menshi dufise kugira ngo uronke umutahe wo gukora usanga bisaba ingufu nyinshi rero turakoresha udukoresho duke nyine tugakora amataburo. Niki musaba leta nk'abagendana ubumuga canke abariko baradukurikirana ngaha kuri MUSIRI Champion TV mu bisanzwe amakungu yose muriko murayasaba iki? Mu bisanzwe murazi leta niyo muvyeyi wa twese cyane cyane ubu turi muri leta mvyeyi cyo gituma tunashaka gusaba leta mvyeyi ko yomenya ko no mu bagendana ubumuga hariho abanyamyuga mbere washaka abagendana ubumuga benshi usanga ari abanyamyuga nico kidutunze kuko si benshi bize amashuri bakayamenya bakayaheza bakiga za kaminuza kenshi usanga dutunzwe n'imyuga nico gituma rero leta turazi ko ibikora ariko twashaka ko yongereza ingufu twebwe tutagira imitahe tukaronka imitahe yo gukora tukaronka ingurane mu mabanki tukoroherezwa kugira ngo dushobore kuronka imitahe yo gukora dukora ibintu byinshi kuko turashoboye gukora kandi turakora ibintu byiza n'abandi bagira neza ariko baratwumviriza twasaba ko baduterera agacumu k'ubumwe kugira ngo ibikorwa byacu bishigikirwe bitere imbere bimenyekane bijabuke no hanze yego ni kuvuga yuko Monsieur Edi ngerageje kuvuga ibyo mutubwiye cyane ico musaba ni kuvuga Monsieur Edi arasaba cyane leta canke amakungu ko iyo muronsa cyane ahakorera heza akiyagura kandi n'ibikorwa akora bigashobora kumenywa bigashika no mu makungu n'abandi abanyamahanga bagashobora kubimenya cyane gose. Bo jewe nkora muri association Faithland Smile Again ni association y'umuntu iyo association ikaba ijejwe gufasha abana b'abanyamwema hamwe n'abana bagwaye za diabete cyo bita igisukari hamwe n'abasaza abatama n'abatamakazi baba batafise ubushobozi bwo kubaho. Okay, aho ni byiza. None muri iyo association mwebwe mukora mujejwiki? Mbo jewe muri association ndi umudirecteur wa bureau nkaba ndaba ivyerekeye ibyo abanyamwema hamwe
n'abana ba diabete hamwe nabo basaza. Okay. None akazi mukora mubona ko bakajanye n'ubumuga mufise ko bakaborohereza canke babaha akazi karengeye cyane ingufu zanyu? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo. Kuko hariho abantu benshi bamaze kwishiramwo ati umuntu amugaye ntashobora gukora mu biro canke ngo ajejwe ayandi mabanga. Oya, twebwe umukoresha wacu ari we databuja, ibyo si byaraba, ntaraba ubumuga. Oya, araba yuko umuntu abishoboye kandi azi akazi. Okay, aho ni byiza. Noneho hariho ubundi bumenyi nabwo mufise mukabutubwira? Oya. Okay. Hama turashaka kubabaza coba ari nk'igiki mubona coba kibuze, haba ari nko mu kazi kawe cyangwa mu bibereho ya misi yose mwosaba kugira kibafashe mu gutera imbere mu gushika kure aho mwibwiye? Urakoze cyane. Bo akazi dukora nta ntambamye nyinshi mpura nayo, ariko gusa icyo nashaka gusaba nk'abategetsi cyangwa gusaba nka leta y'u Burundi, boraba abantu ntibaze bavuga ngo nakagendana ubumuga ngo ntabishoboye. Ntibambewe burya ubumuga si ukuvuga ngo buri ku maguru. Oya, ubumuga buri mu mutwe, kuko abantu bagendana ubumuga benshi baramaze kubyishiramwo ubumuga y'ukuguru cyangwa ucumbagira ukaja gusega. Oya, ubumuga bunini buri mu mutwe. Umugaye mu mutwe niwe uvuga ati uramugaye. Nka jewe ndashaka kuvuga ati je simugaye, ngendana ubumuga kubera yuko ikintu cyose umuntu akora, yaba agenda n'amaguru, yaba arinde amashuri, arashaka kuvuga ati ujya muntu nta bwenge afise, nta mashuri afise. Oya, amashuri abantu bagendana ubumuga barayiga kandi mu ishuri bafise ubwenge. Nk'ubu jewe ndi ngaha, mbabarire, je mfise licence ko ni umu ingénieur muri informatique de maintenance, ariko uno munsi sinoja gusaba akazi muri leta ngo bakampe kubera yuko bavuga ati ujya muntu agendana ubumuga, ariko mu mutwe wanje nta bumuga burimwo, canke kuvuga ngo nibone yuko noba mugaye, iki wanje ntikirimo. Hariho ingorane abantu bagendana ubumuga bakunda guhura nazo, ingorane nyinshi bakunda guhura nazo, nuko usanga n'abakoresha babo naho ashobora kuba amuhaye akazi ashaka kumusuzugura. Icyo rero cyo gusuzugura umuntu ngo nuko agendana ubumuga, icyo kintu cyari gikwiye kuhava, bakabona ko ari umuntu cyo kimwe n'abandi. Ikindi kigira kabiri nuko leta bitoraba ngo naka nuko afise amaguru nibadukoreshe ibibazo cyo kimwe n'abagenda n'amaguru, barabe ugitora, ugitoye ntibarabe nkunzi ngo nakagenda n'amaguru canke nakagenda n'ubumuga. Oya, nibashire ngaho ikibazo gikogwe, ikinyoma gikubitirwa hashashe, umenya amenye akora ku kazi kuko aba yarabyigiye canke abifitiye ubushobozi n'ububasha. Murakoze cyane. Impanuro nashobora gutanga ku bantu benshi bagendana ubumuga, icyo nubasaba nuko umuntu wese agendana ubumuga ntiyishire inyuma y'abandi. Oya, naseruke bamubone, yerekane
icyatsi hanyuma ibyo byo gusiga naka kaguha ijana naka kaguha igihumbi nta naho bizopfa bidushikanye ahubwo jewe ndashimira uyu muntu yazanye iyi televiziyo kuko yaragize iciyumviro gikomeye cyane igituma agize iciyumviro gikomeye ko jewe aho ngeze uno munsi ndakuze mfise imyaka ikwiye sindi umusore kandi sindi umusaza ariko gusa icyo nashaka kuvuga ni uko je ndamushimiye yaba byakunda nari kumuha n'amapete gaca namubwira ati wowe uronse grade iyi n'iyi kubera wakoze iki ariko ntibikunda icyo gusa namusabira ku Mana imuteze imbere imuhe n'ibindi byiyumviro bisumba ibi yagize ejo canke hirya y'ejo abantu bagendana ubumuga tubone yuko bari kubagenda batera imbere aho gusubira inyuma tugume dutera imbere nk'umuzingo kuko tugumye twivuga ati nk'umuntu agendana ubumuga asanga yagiye kwicara mu mbari oya icara ku meza bakubona bavuga ati urya naho ijisho ryahengamye n'umuntu murakoze inimero zanje za telefone ni 75 543 874 murakoze cyane gose hama monsieur Edi sinzi ko namwe mwoha contact abantu bipfuza kubateza imbere haba mu byo mukora canke kubasaba iyindi impanuro ego inimero zanje za telefone ni 72 72 hanyuma 377 160 murakoze cyane gose ndabashimiye ku mwanya twamaranye aha hantu no kuvyo tuganiriye ko nagira nshimire kandi n'abadukurikirana kuri MUSIRI Champion TV turabashimiye cyane tubibutsa yuko MUSIRI Champion TV ni ijwi ry'abagendana ubumuga aho tubandanya tubashikiriza ibiganiro bitandukanye tuganira n'abantu batandukanye bagendana ubumuga hama ikindi naco MUSIRI Champion TV twarababwiye yuko yuguruye ibiro byayo bikuru ngaha kw'ibarabara ryitiriwe Boulevard de l'Iprona ku nyubakwa yitwa Global Business ni numero 13 hagize n'ubundi muntu yifuza kubaza ikibazo ngaha kuri MUSIRI Champion TV canke ashaka gutanga intererano runaka canke kubaza ikibazo arashobora kutwandikira kuri numero 61 46 74 72 ego ntimwibagire gufyonda subscribe like share mudusigira na commentaire mugire umunsi mwiza MUSIRI Champion TV, you are my champion.